Yesu ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya rero turaza kubandanya tushura bya bibazo abantu benshi maze imisi batwandikira kandi ibibazo vraiment bituma tunarimbura bitwibutsa d'ailleurs nibihe vyiza nibihe bisa nk'umenga ntivyari bibi ariko vyatubereye imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana yo kwiga kugenana n'Imana no kwigana entre nous rero nashaka guhereza Olivier abanze atange ico kibazo yongera agerageza kucishura. Imana ishimwe cyane nanjye nongeye kubashimira ni Hakizimana Olivier. Hari umuntu yatubaje ikibazo aravuga ati hari igihe nk'umugabo cyangwa nk'umugore yumva Imana iri kiramutwara muri direction kanaka cyangwa imuyobora gufata position kanaka mugabo ugasanga uwo bubakanye ntavyumva ntabitahura muri uwo mwanya mbega umuntu abikora gute? Donc ntange nk'akararo gasanzwe tuvuge nk'ubu umuntu aragomba kugura inzu ari umugabo cyangwa umugore kavuga ati tugura inzu harageze hariyo opportunité numvise inzu y'amahera make numvise cyangwa kumbure iri ku isoko donc la maison est sur le marché tuzubara gatoyi urumva dusanga bayitwaye niki mbega mu gihe atavyumva uwo mwubakanye ni gute uramurindira babe barayitwara none ubikora gute ubwira Yesu cyangwa gishobora kuba ari kindi atari ico ariko ukumva ntimuvyumva kumwe kumbure n'akazi nk'akarorero ngiye nibuka natarayikaranwenga narigeze kuba tukigira mariage ndibaza nta myaka 2 yari iheze ntiyari bwashike hama muri ico gihe urumva twarabivuze twarabisubiyemwo mu mafinance ntivyari byoroshe cyane arankose ngo byari bigumye ariko muri ico gihe numva hariyo opportunité hariyo ibintu byo kudandaza umuntu ashaka kujamwe ama produit umuntu ashaka kudandaza abantu bagati biro ama produit nata ihangana urumva donc simvuga izina ry'iyo entreprise urumva muri ibi bihugu duherereyemo abavoka babo ntibaze banyitwarire ariko pour résumer muri ico gihe jewe numva ko ari opportunité yo kugwiza amahera ingene babidusiguriye naragiye muri iyo conference cyangwa seminaire barabidusigurira ndumva ko rizingira ndonka amahera atagira uko angana urumva bya bintu vyahora bitugora vy'amahera niki ndavuga ni nukuri c'est une opportunité une occasion à ne pas rater reka ahubwo dusimbe twiruke tuvuduke ndabikojeje Nathalie urumva mwubakanye burya naho atavuga urashobora gukwega yuko icyiyumviro yacumvise canke atagishigikiye ndumva yuko umenga ntibifata nanje seminaire ndayimugirira na accéléré mu mwanya muto nararagutwaye nararamujanye ndamujanye urumva kuko vyakora ko no ku maspe navuga medical asha noneho bimwe aravuga ati bibintu ati umuntu yogenda buhoro Olivier yogenda buhoro urumva mugabo mu nyuma ndamubwira nti Nathalie rindira aya mahera ngira ndayarondera ukundi ntiyangaje amahera yanje bo yacu ya familiare ni wewe ayo dufise kuri konte ni wowe yajera bimugaba yangira ndayarondera ukundi urumva arumva yuko nabishuhiye aravuga ati okay genda nivyakunda ntaco uzobunyemeje ariko nibitakunda naho ntakundi uzokwiga bene ndabijamwo yawe gawe umukiriya wa mbere naronse ndamwemeza ko gira atakazi biro yo uko ngenda kumuramutsa ariko muratacahindutse havuga ni Imana nije ntabona neza nibiki uwo muntu arambwira ati uretse na produit zawe nashizemwe no kwisonzesha sinkijya ati mugabo nta kivako urumva donc ngerageje kurezuma gatoyi ico gihe naratakaje amahera menshi urumva naho navuga ngo nayo narondeye urumva bigaruka kuri famille ariko ico cebera Nathalie yavuze nabi narakubwiye no kuri
imana yangiriye neza ni ukuri ambera imfura asha ndamaramara nyine urumva umuntu umaramara nyine akakuba hafi ariko ndabitahura rero domonkote iyo imana yakubwiye ikintu biri mu bintu antrotre byanyigishije mu gihe imana yambwiye ikintu igihe tutaracumva cyo kimwe na natali kandi iki ni ikintu nize nk'umwaka wa mbere cyangwa wa kabiri nk'ikizwa hataragera yuko nubaka biciye mu nyigisho nakurikiye ariko n'ikintu muhemu yera yampaye ni uko tanke umuntu atarabyumva ntumukwega ku nguvu turi abana b'imana kujya wakijijwe nimba wakijije ufise 20 nimba wakijije ufise 40 50 umve mbega iyo myaka yindi wibaza ngo imana yakuraza ku nkoni wibaza ngo yararira kujya umutima kugira ngo ube convaincre kugira ngo uhinduke oya yagutwara ikwengenga buke niyo nyishu ya mbere no bandatanga sinzi ico natali nawe uciyumvirako afite bice binyuze ibintu byinshi nije gituma natwenze me amamta nibaza yuko hari gihe umuntu aca mu bihe bigoye ako bigashira habona soto kutizera cyangwa kwizera le mauvais moment comme les bons moments ijambo ry'Imana bitwemeza tuzobicamo ibihe by'amatempete bituruhisha tuzobicamo c'est sûr mais ikiri important ni giki uhagaze ko ikintu naho matse nuko kenshi turibeza ngo turizera cyangwa tukibaza ngo turacakira ijambo ry'Imana bagigisha dimanche ngo haleluya kandi abakizwe turabambere kugira dushuhe ukaryakira emotionnellement ukaryumva intellectuellement ariko nturigendere c'est-à-dire ntubone Yesu kuko jewe d'après moi kugira ukwizera no kumatana na Yesu ko wavuze uti bisigura ko tuzobana nanje rero kenshi hariho aya maœuvre usanga Imana cyangwa Imana yaguhaye vraiment une promesse ako kumenga ushaka gufasha Imana ikaba yaraguhamagaye par exemple kuyikorera ne t'en fais pas ukorerayo ntuwikorera ntuzoyifasha donc kikomeye ifise ubushobozi izo gutegura yongera utegure n'uwo mubakanye kuko irazi ko ico kintu mutezo gukorera hamwe kuvyerekeye par exemple ibintu by'inzu nk'icyo reko uravuga urashobora kweza ngo c'est une opportunité franchement ukabona ati ça c'était vraiment une opportunité bon ukabona yuko ubundi nawe atavyumva asa nk'ugucereje ukavuga ati ratwiyatse none ubu bizogugwa menshi ugashitanga gutangwa frustré et vos relations zikaba envenimées kuko wabonye umenga bitabangutse quelque part nibazo umenga nukutizera ko Dieu est capable de pourvoir aux besoins même au-delà de l'opportunité yaguhaye Imana yashobora guhaye une opportunité mais yaguhaye opportunité nishobora guha iyindi kandi je suppose ko tuva mu bwiza tuja mu bundi rero kenshi jewe kinjena nuko kenshi tugendana na Yesu tukagenda na Yesu ntitunywane nawe ugaca usanga tumeze nk'abajya bigishwa bari kumwe na Yesu baganira nawe bakamusita bakamwumviriza ariko ugasanga c'est très rare comme la femme qui avait une perte de sang ugasanga araje wenyine aramukoze ko avuye ahantu tutazi aramukoze ko ubushobozi bw'Imana bukamuvamwo akaca avuga ati Yesu ati hari ubushobozi wumvuye ko ico kibazo naco nibaza nti men une ba Paul bambe ba Petero barihe ba Yohana ko batari bwamukore ko kuburyo bumva cette différence rero kenshi nuko dufata ijambo ry'Imana comme si c'était des thèses philosophiques ivyumvira ingeso ugasanga warabivukiyemwo c'est une culture c'est une religion mais la lettre tue mais l'esprit vivifie iyo verset ndayikunda cyane ko ntitubona Yesu derrière yakubwiye ko itazoguheba niyo kwizigirwa mais ivyo vyexperimenta comment haje utwo tumini opportunité tukugeza je me dis turakugeza kandi nibaza yuko ntuwovuga yuko ukunda umugabo wawe hatabaye okazi yo kumwanka je sais bambe canke ntusonera par exemple umugore ye bavuga ati sonera umugabo canke ubaha umugabo c'est qu'il y a des opportunités où tu peux ne pas kumwubaha n'est-ce pas dire une chose ngo izuba riraka twese turabuze ko izuba ryaka mais si Dieu a dit femme respecte ton mari c'est qu'il y a des occasions nyinshi cyane zo kudashaka kumurespecta ko azokora ibintu bitari respectable mais umuntu nukwizera ico yavuze si à l'homme Imana yamubwiye ati urakunda umugore wawe savye ko hari ibintu azokora bitakunditse none bikaba impamba bikaba quelque chose kigufasha kugendera since kunywana je nibaza ko ijambo ry'Imana twaritaka ryatakaye ubushobozi bwayo ko tutabona Yesu derrière je sais pas ce que tu en penses.
ibyo uvuze n'ibyo na cyane cyane uri kuravuga naguma numva ijambo riguma rinzamwo kwihangana ugiye kuraba niyo nuvuga karacterisitike ya mbere tubona bariko baradekiriva urukundo mu cete cya mbere cy'abikorera n'ikigabane cya 13 uravye ku murongo wa kane umengo ijambo ry'Imana rivuga urukundo rurihangana nico baherako urumva urukundo rugira iki rurihangana ikintu rero nkunda muri iryo jambo ngo urukundo rugira iki rurihangana urukundo rurihangana mbega iyo Bibiliya iriko iratubwira ibyerekeranye no kwihangana nuko burya ntushobora kwihanganira uwo mwubakanye utabanje gutahura ko Imana ikwihanganira donc kuko Bibiliya itubwira ngo tweho dukunda kuko twakunzwe ubwa mbere ni ukuvuga chaque fois urukundo rw'Imana usubira guruhishurirwa c'est toujours facile yo gushobora gukunda abandi cyangwa no kuyikunda aho rero iyo turiko turavuga igihe ufise une révélation par rapport ya position par rapport ya attitude utegerezwa gufata muri circonstance kanaka mu gihe kanaka mu kintu kanaka uwo mwubakanye ataravyumva hari umuntu avuga ati nikihe nokora ubwa mbere la patience isigura iki patience isigura ni ukurindira uwundi gushika ashitse muri nivo yawe kuko Pawulo aravuga umenga ni mu cete cy'abaroma aho avuga ngo twe dukomeye mu kwizera twihanganire abari faible urumva ni ukuvuga ngo ntimudisikite cyane ama opinion n'ibindi aravuga ça veut dire donc ce n'est pas la patience kurindira yuko ibintu bigigwa cyangwa bishika à destination quoi c'est plutôt attendre l'autre kwa shika huwe ugeze of course urarindira yuko uwundi ashika muri urwo rugezo ugezemo kuko iyo utahuye cyangwa usubiye kwibuka kuko ingorane tugira mu buzima bw'ubukristu kandi dukurikirana no mu ngo cyangwa dukurikirana no mu buzi dukora nuko biroroshe turibagira vuba combien de fois Imana iri patient envers nous donc iyo ucibagiye ico kintu cyangwa ukibagira yuko ivyo ufise byose ivyo ugezemo n'ubuntu Imana yakugiriye donc ugatahura uti ko ndabitahura kuko erege jo sinabitahura uko ejo sinavyumva uko donc uyu madamu nawe atariko aravyumva uko uyu mesi atariko aravyumva uko ejo kumbura azovyumva uko ariko natanavyumva uko mpamagarewe kumwihanganira mbega igenda soma definition yo kwihangana la patience c'est pas l'art d'attendre kuko attendre tu es obligé urabona urindiriye bisi ntize kuri ayo masaha irashobora kuza nka après 30 minutes cyangwa umuntu wari witeze bwanye programme ya 10 heures akaza 10h30 mu nyuma yashitse kenshi akavuga yo wakoze kunyihanganira ntazi mu mutima ingana wamuvumye ntazi mu mutima ingana washavuye donc nuko attendre, c'est pas l'art la patience, c'est pas l'art d'attendre, mais c'est l'art d'attendre avec une bonne attitude. Iyo bavuga rero la patience, urindira uwo muntu non pas kurindira gusa, ariko ni attitude umurindiranye. Urumva nicyo gituma rero mu gihe hatarabyumva nkanje mu gihe natarabibona nkanje mu gihe tarashika aho jewe nshitse uyu munsi Bibiliya imbwira n'umwihanganire donc ugire attitude nziza à son égard anatanda yuko ahagera amen ndakunze cyane iyo definition parce que kenshi twama twibaza yuko c'est l'art d'attendre ça rafraîchit birasubira kunyibutsa igicapo ndo niyumviriye ni ca gicapo ca le fils prodigue urumva le père était yari takaje umuhungu yarabuze umuhungu en d'autres termes ariko yarafise la patience d'attendre ntibigeze bavuga ko se yigeze yidoga la preuve nuko igihe yaza
yacegira urubanza rukomeye kuko iyo aza amerewe nabi yari kumurihisha ati mbe waza umwanya nakurindiriye l'attitude la manière ingene yakiriye le fils idetermina ingene yamurindiriye c'est-à-dire je sais ko umuhungu wanje ari kure je sais ko ari mu bintu bidashoboka ariko ndafise icizere yuko même s'il est loin il va revenir c'est pour ça que yabona umuhungu wiwe se niwe yahagurutse ariruka aja kumurondera so natwe dukwiye guhagarara muri iyo position yo kuvuga ati même si bitarashika je sais ko bizoshika en fait la foi c'est de dire naho ntarabibona naho ari amen naho ari mu bintu bidashoboka naho ari kure et surtout biremeshe nk'umumama umugore cyane ye ni situation akunda kuba cyane ugasanga nk'umugabo atarakizwa atarakira agakiza ari mu bintu bya kure uhagarutse mana ndarindiriye yuko kuko nzi kumukunda parce que le père a attendu dans l'amour rero iyo utarindiriye mu rukundo nta patience ubufise iyo urindiriye mu rukundo buri impatient kuko ubuhagaze kuki kubibonesha n'amaso aramaramaje urabona ivyo arimwo mbega zo bihindura gute le père aurait pu dire umuhungu arankuye mu bantu washinga ntahe muri village ibintu nkore nibishoboka nkazomubona ahubwo nzomurihisha ndamunyegeza n'umuhungu yatangiye kwishira muri iyo position ati ibintu nakoreye papa biteye ubwoba mais l'attitude du père yarafise umutima w'urukundo vyatumye avuga ati no ninamubona nzomwiruka inyuma donc quoi qu'il en soit la patience on ne perd pas imana ntiyihutagiza ni imana Yesu arazura après le 4e jour il a les pleins pouvoirs en fait je me dis nuko dufise ikibazo cyo kutizera qu'il est capable de faire de grandes choses hama tukiyumvira par rapport à nous-mêmes parce que si j'étais à la place de Dieu no kwiyenerevye ni kangahe tuvuga ati mba ndi imana bajya abantu banarabashishuye narabakuye mu nzira mais parce que Dieu est patient et qu'il voit au-delà de ce que tu vois il a fait ce ko kwizera et d'ailleurs nugukira kwacu nugihe wakiraga kiza c'est quelque part la manifestation de l'attente imana yari ifise kuri wewe ni natari nene narakurindiriye nijiro gituma nzohanagura ibyaha vyawe vyose none iyahanaguye byaha byawe byose izoreka gushitsa ibindi bintu gute imigisha yakwatuyeko kuko après tu kwasoma ijambo ry'Imana ryunzemo ama promesse itubwira ngo voici les promesses muri Ephésiens ho ndayikunda cyane mu chapitre 1 nous avons de multitudes bénédictions spirituelles donc uyo yirindiriye kuduhunda iyo migisha ariko rero tugire cette patience de revenir comme la patience que le Père a envers nous sinzi cyo kwajitako. amen numva atakindi no kongera ko atari ugushima ariko iyi teme tuzoyibandanya muri audio ikurikira ariko nagomba kubwira abantu bariko baratumviriza c'est toujours facile kwideyariza abantu bariko barabivuga umve ndagomba gusubira kubarapera turiko turabivuga ntituraba docteur muri patience turaciga n'ubu turacaba impatient mu tuntu tumwe me arigare ya Nathalie nkaba impatient nawe akaba impatient umve ni iki kintu ndico ngomba gusubira kubagaruka ko no kubabwira ngo kuko hari igihe umuntu yumva ibintu nk'ibi akavuga ngo ababosha ngo bashitse kure ngo watarije n'umugabo wanje tuyirirwa dusekanira gacha tutumvikana umve twese turamashantiye Yesu ariko arubaka hariyo bamwe kumbura ageze kuri nivo y'abadirisha ariko twese turamashantiye Yesu abahezagiye nashaka no kongera ikintu kwisho kintu byavuze c'est vrai que ça doit rassurer les gens il faut que tubabwire yuko tutaraba super humain hari abantu bigeze kutubwira ngo mwehore muba muri paradise please no ariko ikintu kindemesha nuko même quand je suis dans les faiblesses nziko data tazonrejeta c'est-à-dire je suis plus à l'aise avec mes faiblesses kuko nzi ko ndashobora kuzikuramwo c'est pour ça que bisigaye binyorohera kuvuga intenge zanje gutwenga ivyo twiduduramwo dans le passé kuko kenshi nibaza ko twihenda tukibaza yuko hari twashitse no ntidusigananwa n'abantu mais jewe ubu je commence à apprécier mes points faibles mu bantu bari impatient ndacari mu bantu b'Imana nashaka kubaremesha abantu banze bo murashaka kubibaza je suis extrêmement impatient ariko Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza amen.
nimba mwakunze ibi biganiro murashobora gufyonda kuri like cyangwa kuri j'aime hamba mubisangize n'abandi mufyonze kuri partage cyangwa share hamba nimba mwifuza kuza murabironka uko bisohotse murashobora gukanda cyangwa gufyonda kuri aka kantu gatukura kitwa s'abonner mu gifaransa cyangwa subscribe mu congereza kugira umwanya bisohotse baze barabibamenyesha bice muri notification cyangwa muri notification. Imana ibahezagire.